Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabashimiye cyane ngene muhora mukurikirana bino biganiro, kandi ndashimira n'Imana ngene muhora numva Imana iri kurakoresha rino jambo ryayo mu bakora bumviriza ijambo ry'Imana. Imana ibahezagire, abataragira subscribe mu bikore. Reka dusangire rino jambo riri ku mutima wanje muri kino gitondo, muri kuno kwezi kudasanzwe twinjiye mu kwezi kw'icenda. Bavandimwe, kuzo kubera kwezi kumugisha, kuza kubera kwezi kumugisha. Reka ndakwifuriza umugisha w'Imana, kuza kubera kwezi ko gusubira gukunda Imana, uzosubira ugira inyota, iyindi nyota idasanzwe yo gukunda umwami wawe. Haleluya. Ukuno kwezi kw'icenda uzosubira kandi ugira inyota idasanzwe yo gusoma ivyanditswe vyera, uzosubira kandi wumve uhagijwe. Dawudi yaranditse ngo kurya impongokazi zihuzagizwa irondera imigezi, ni ku mutima wanje uhuzagizwa kwifuza Imana, utunge umutima ufitiye Imana inyota. Yesu aguhezagire cyane. Reka dusome rino jambo ryanditse mu gitabo ca ubuhanuzi bwa Yeremiya igice ca 17 umurongo wa 14. Haravuga ngo mvura. Yeremiya akabwira umwami wiwe ngo mvura uhoraho we, naje ndakira, undokore naje ndarokoka, kuko ari wewe shimwe ryanje. Amen. Bene data, hari igihe abantu akubwira ngo ndafite ibikomere mu mutima. Hari abantu bagenda n'ibikomere, ukagenda n'ibikomere imyaka n'imyaka, ukabaho mu buzima bwawe ugumuri wiyumvira amayesheke yabaye bitaragenze neza, ibintu nk'ivyo. Umva inkuru nziza ndakuzaniye ni umwami Yesu akuvure, akuvura umubabaro, akuvura ku gahinda. Haleluya, haleluya. Reka ndakubwire, ubabaye umwami Yesu akuvure, wowe urushe mu mutima wawe umwami Yesu akuvure. Yavuze Yeremiya ngo mvura. Amen. Mvura uhoraho we, naje ndakira. Haleluya. Akuvure kandi urakira. Amen. Umwami Yesu akuvura icyo gikomere kandi urakira. Pe izivura gakiza. Undokore, ikurokore. Hari igihe Satani ashaka kuguma mu cyobo ciwe, akurokore, agukure muri ibyo vyiyumviro za negative, akurokore, agukure muri ibyo bikomere. Ariko nawe ukora intambwe, ukera intambuko, waguruki. Hari igihe umuntu aguma avuga ngo aguma yiyatura ko amajambo mabi bikomera. Oya, tera intambuko, haguruka nawe. Haleluya. Mvura mu mwami wanje, ndokora naje ndarokoka. Oh haleluya, naje ndarokoka kuko ari wowe shimwe ryanje. Imana himbazwe. Imana yacu niwe shimwe ryacu, niwe shimwe ryacu, kuko ari wewe shimwe ryanje, kuko ari wewe mwami shimwe ryanje. Ni wowe shimwe ryacu, ntarindi shimwe dufite atari wowe mwami. Ni wowe shimwe ry'umuryango yacu, ni wowe mashimwe yacu. Oh haleluya. Mu gitabo cya Yesaya igice cya 63 umurongo wa 3 baravuga ngo nshire ko abaganda y'Isiyoni igitsibo mu gishingo cy'umunyota, ndabahe n'amavuta y'akaneza mu gishingo cyo kugandara, ndamwambure n'umwambaro wo guhimbaza mu gishingo cy'umutima uhondobereye. Mane kwambika umwambaro wo guhimbaza, ikwambure uwo mubabaro, ikwambura ku gahinda, ikwambika umwambaro wo guhimbaza, kugira ngo baze bitwe ibiti byo kugoroka, imyelayo yatewe n'uhoraho ngo bimutere icubahiro, nuko bazokubaka hari imisaka kera. Haleluya. Hari igihe Satani ashaka gusambura. Uva uku kwezi umwami Yesu asubira kubake, usubire wubakike. Ahari imisaka haguruka usubire kandi wubake, umwami Yesu agushoboze. Haleluya. Nzosubira kukubaka. Haleluya. Bahagarike ahasabangaguwe kubwa mbere, kandi bazosubira kuvyura ibisagara byasenyutse. Hari ikintu cyo cyarasenyutse wawe, umuryango wawe, umwami Yesu azosubira kandi avyure aha hantu hasenyutse. Haleluya. Azosubira kandi avyure aho hantu hasenyutse. Mvura nanje ndavurika. Haleluya. Ndakira. Uhoraho we, ndakira. Uhoraho kwambura umwambaro ugendana ukigandaro, umwambaro akwambura ibyo bikomeri ugendana. Hari igihe umuntu agendana ibikomeri, agendana amajambo mabi bakuvuzeho, ugumemedita ku binyoma bakuvuzeho, umwami Yesu akuvure. Haleluya. Igitabo cyo gusubira mu byagezwe igice cya 10:21 aravuga ngo niwe shimwe ryanyu, niwe shimwe ryawe. Haleluya. Yesu mwana w'Imana, umva ndagusengera ino sengesho. Umwami Yesu akuremera ishimwe, kuko niwe shimwe ryacu, niwe Mana yanyu. Ni ishimwe ryacu kandi akaba Imana yacu. Haleluya. Yabakoreye ibihambaye biteye ubwoba, ivyo amaso yanyu
yiboneye. Bene data, hari ibyo amaso yacu yabonye, hari n'ibyo atarabona azobibona. Haleluya. Mugabo hari ibyo amaso yacu yabonye. Niwe shimwe ryacu, niwe indirimbo yacu, niwe twirata, nta wundi twirata atari we. Mwami Yesu, mu kwezi kw'icyenda wiratewe, niwe shimwe ryawe, niwe ndirimbo yawe, niwe mpundu yawe. Haleluya. Mwami Yesu akunezeze. Haleluya. Yesaya 56:19, 57:19 aravuga ngo ni jewe ndema ishimwe rivuye mu mutima. Haleluya. Mwami Yesu akuremera ishimwe rivuye ibwira mu mutima. Amahoro abe kubari kure no kubari hafi, nanje nzomukiza niko uhora wagize. Uhora akuremera ishimwe, niwe uzurema amashimwe. Yaremeye ari ishimwe gitondo kimwe. Haleluya. Hari ijambo mperutse rirakora ku mutima waje, ryanditse mu gitabo cya Luka igice cya 13:10. Hari ijambo ryanejeje cyane. Umugore waramaranye ikibazo imyaka 18, ngo yarahetami, amerewe nabi, yagenda yunamye. Haleluya. Muri uko kunama umunsi w'isabato waje guterana n'abandi, Yesu ngo yinjiye muri iyo sabato, wa mugore yari yicaye inyuma, ngo Yesu aramubona, aramubwira ngo mugore. Haleluya. Arajye mwisi nyina wanje ngo urabohowe. Haleluya. Reka ndakwifurize nanje umwami Yesu akubohore ico kintu cyari kumazeho imyaka myinshi. Umwami Yesu akuremera ishimwe, akubohore iyo ngwara, akubohore ivyo bikomere, akwambure umwambaro w'agahinda, akwambure. Haleluya. Akuremera ishimwe. Yavuze ngo ni jewe uzurema ishimwe. Haleluya. Uyu mugore igitondo kimwe yagiye yirukanga, yemye, yagororose neza. Kubera iki? Yahuye n'umugabo uzurema ishimwe. Niwe uzurema ishimwe. Haleluya. Yahuye n'umuntu uzurema ishimwe. Mu kwezi kw'icumi, mu kwezi kw'icyenda, umwami Yesu akuremera ishimwe. Mu kwezi kw'icyenda, umwami Yesu akuremera ishimwe. Umva ino ndirimbo yo muri Luka igice cya 49, iyo haravuga ngo kuko inyabushobozi inkorera ibikomeye kandi izina ryayo ni ryera. Inyabushobozi igukorera ibikomeye kandi izina ryayo ni ryera. Kuko inyabushobozi inkoreye ibikomeye kandi izina ryayo ni ryera. Ndakwifurije ngo inyabushobozi gukorera ibikomeye. Haleluya. Inyabushobozi ikuremera ishimwe, inyabushobozi ikuremera impundu, inyabushobozi. Haleluya. Kuko ni ibishoboye, irashoboye byose. Hari ijambo rivuga ngo kubw'abantu ntibikunda, ariko ku Mana byose birashoboka. Umva na wa mutwaro muri ngiye kirekire ndakubwiye, ndagutangarije ko inyabushobozi ihari kugira ngo ikore igitangaza. Dusenge. Mwami Yesu, ni wowe uzuvura. Haleluya. Ni wowe uzuvura abana. Haleluya. Abantu bagakira. Ni wowe uzawambura umwambaro w'ubuhoma, ni wowe uzawambura umwambaro w'umubabaro, ikigandaro. Haleluya. Ukambika abantu umwambaro w'umunezero. Haleluya. Ndasenze naturuya kuri no jambo mwami ku muntu uri kuranumviriza uku kwezi kw'icenda kuzomubere kwezi kw'ishimwe. Umuremere ishimwe Mana, umuremere ishimwe rivuye he? Ibwina mu mutima. Umuremere ishimwe. Haleluya. Umuremere ishimwe mukunzi, umuremere ishimwe mukunzi, umuremere ishimwe. Haleluya. Ndadeklara ishimwe muri uyu muryango, ndadeklara ishimwe muri uyu muryango Mana. Haleluya. Nyabushobozi we, hari umuvyeyi akeneye umwana, muremere ishimwe. Haleluya. Hari ukeneye gukira ingwara, muremere ishimwe. Hari uremerewe Mana mu mutima, muremere ishimwe. Hari udendebukiwe, muremere ishimwe. Urakoze mukunzi wacu, icubara kibi cawe mu izina rya Yesu mukunzi wacu.